mumenyereza w'umunya Hollande ngakomereza gutakarizwa icizere gahoro gahoro ariko ngo nubundi Liverpool ngo itegura kuja ku isoko gigura nigurisha kandi akijane nande yo muyo mercato nk'umumenyereza Slot ese baramwirukana ireka nico gituma jewe mbonye ivy'ibinyamakuru vyanditse ku bakinyi Liverpool ikeneye sindi ko ndanyugwa Slot mu officialize ko Slot akiri umumenyereza gushika saison iyi tugomba gutangura irangi hama tumenye ngo bagomba gukora transfer n'ubundi afite wicizere n'uburongozi ko nyuma y'amajambo we yavuze ati ndi convaincre ko mwaka nzo n'umumenyereza wa Liverpool hari cizere cyatakaye nyuma yo gutsindwa iriya match ya Aston Villa yatsinzwe 4-2 ni nyuma yayo yananiwe kwikura imbere ya Brentford muri match ya nyuma nubwo ataco yice mu rugendo rubatwara muri UEFA Champions League mugabo still ravye ubutumwa bwa Virgil van Dijk n'abandi bagiye batandukanye buri wese ari destination Liverpool yagize ko no vyagiriza imvune bose barazigize mugabo bivaye n'amahera Liverpool yarajanye ku isoko yari imwe muri equipe tegeza kubona nayo igwana n'imvune kazitsinda muri equipe yitwa ko yatsinzwe n'imvune cyane ni Liverpool ndetse na equipe izwi ya Tottenham nibo bana imvune zabakoze ko baca basa n'abamanitse ibiganza mu gihe Arsenal imvune zabuje gutwara igikombe ariko kandi kwa City imvune zabuje kuva muri course nubwo mu kwa mbere baciye biramforsa cyane kuri mark again witwa Antoine Semenyo ariko kandi no musingiye kuraba equipe izi kwizera ya Manchester United nivyo bomenga nta mvune bagize kuri Michael Carrick kuvaza ahubwo icaba zingamize cyane nibe bibabaye mu bakirwa n'umugabo witwa Ruben Amorim ariko wibuke ko Carrick acinjira yarimwe mu bagabo matches 2 3 4 5 yaramaze gufatisha kumwe na Patrick Dorgu yaciye amubura kandi umenga arafise n'indi match Conte yabuze Carlos ni Casemiro nubwo bo imvune sino zivuga cyane ariko still Jemba mbona Liverpool hakwiye kubanza kubaho decision Fanway Group kumbura bakava mu gacerere kwera ko bigaragara ko ashobora kuba ari ukudahuza hagati ya Fanway Group cyangwa uburongozi n'abafana ugeza muri kano kanya bamaze gutakaza icizere uyu mugabo decide bakuri ngo nibwiste babwire ngo vyanga bikunda tuzobana nabonye umugabo yitwa Steve G nawe yavuze avuga ati ibihe Liverpool iri kwiracamo sivyo byari bikwiye kubana navyo erego no muzi nimba Liverpool iri kwiriyumvira abakinyi basohoka nabinjira ko visa bono kwitwa bayendezirable kandi ari wabagiza bayendezirable no muzi Liverpool n'igihemba Federico Chiesa heramuhemba nyene vyanga bikunda ugomba gutangura kwiyumvira eske abagabo bashobora kuba barinjiye mwaka uheze bo bafashije iki ni igiki kigomba kigusunikira kuja ku isoko gigura nigurisha kuko uriya muhungu baguze kwa Lille w'umudefenseur yitwa kwa Lene w'umudefenseur yitwa Jeremy Jacquet ariko bivuga ko deja muri mercato ya Liverpool ngo nubundi ngo stili ngo biyumvira ubusatirizi gusumba ayandi maposte mu kibuga none nimba ugomba kwiyumvira ubusatirizi Isaac miliyoni 170 uyu umufaransa Hugo Ekitike miliyoni 90 na nko barajahe bivuze ngo nimba Liverpool yo kwiyumvira ubibazo byose Liverpool igomba kujamwe bitewe na Slot aho kandi defensive manager defensive ku numero 3 defensive n'abazi andi Robertson yasohotse Kerkeze ntari amezi yo kuzopambana n'ibibazo vya equipe Liverpool yakeneye mu lateral gauche ashobora kuza gukonkiransa Kerkeze mugabo hasigaye cyangwa kanitwa titulaire Kerkeze akaba umusabu mo ku numero 2 jewe Conor Bradley atavunitse mfite na Frimpong barakwiye ni sawa mu gihe muri central bakonta ko Konate umwanya baza officialize yongera ry'amazina yiwe n'umwana muto Giovanni Leone bari baguza akava mu mvune noneho bakazana n'uyu musore bari Jeremy Jacquet bazaba batunze ngere wana Virgil van Dijk Van Dijk nizo naragenda aracafise umwaka mugabo aracafise uwo mwaka ariko uno munsi uri kuraraba kandi naje muri mediane sinoreka ni igiki kintu kiriko kirapushinga Liverpool kumva yuko no muri bosoka bakaja ku isoko gigura nigurisha mu busatirizi je ni vya bindi n'ubundi usanga mu busatirizi je niho nkonvenka kuko baguhaye nta kintu na kimwe wabamajije nk'abakinyi beza par contre uno munsi Liverpool akagomba kurikwira rya ku buryohe bw'umwana yitwa Elliot nako Harvey Elliott ariko kandi ku rugero yakagomba kurikwira rya ku buryohe bw'umwana yitwa Jarrell Quans kuko uno munsi nemeza ko ariho pressure Liverpool igomba kujako kuko itakaje Mosala Ekitike ari muri Brazil igiye kirekire umugabo yitwa Alexander Isaac bigaragara ngo nawe sezo yabaye imfagusa kubwibazo vy'imvune yaninjiye ku bwanje mbona ko atateguye kuko nyuma yo kunyinyana na equipe ya Newcastle United bigaragara ko yinjiye physiquement ata pre-season yakoze rero ni watangura sezo
uyu Isaac tubona kiruyu watakaje Mohamed Salah ufise uyu Gakpo n'uyu Liongo Moa dufate probablement undi bafise musatirizi ninde hariho pressure ituma na offensive murabo bariko bariyumvira nuko bariyumvira numero 9 cyangwa umukinnyi azoza ngo babimuremeke byose mugabo bariko bariyumvira profile y'umukinnyi do classe mondiale nico gituma bariko baravugwa cyane ku mugabo azwi izina rya uyu mwana w'umunya Cote d'Ivoire kandi jewe no biprefera izo barafise rezo kwande kwa equipe ya Liverpool kuko Mo Salah ni izina Prince bikogwa una munsi tuma nawe asose winziza izina ko sinibaza ko Liverpool kibona nka equipe izobeshwaho n'abakinyi bari ku rugero nk'uru rwa Elliot Anderson wa Giroud nako ba Harvey Elliott kandi Chiesa bigaragara ko bari kuri mu nzira ku murojeta mugabo jewe ni bya bindi nkunze kuvuga est-ce que no munsi Liverpool abakinyi ifise bafise umu entraîneur mwiza bakagomba kuba ari kuri runo rutonde bariko canke bagomba kuba bafise no niveau bafise no munsi bakagomba ko baraharenze nimba no munsi Jurgen Klopp yaruguru imiryango tukabona ngo academy ya Liverpool irashobora gutanga abana nka Taylor Morton irashobora gutanga abana nka uriya mwana yitwa gute abajarere kwanza uriya mwana w'umwataka yarafise ibishatsi byinshi guca yagiye kwande washobora kuba kiri no kwa Liverpool yarekuye abana nka bajarere kwanza yatweretse abana nka Conor Bradley ava yari yamurikiye umugabo witwa Curtis Jones no musari mu beza equipe itunze yongeye kutwereka umwana nka Liongo Moha yatweretse ba Trey Nyoni ibi bintu uno muzi uraraba Liverpool kiyumvira ngo eske nigiki kiriko kirapushinga abantu kwiyumvira ko boja ku isoko gusumba gukora muri ya philosophy yo kumva ngo abeza dufisa turamente n'ubwiza bwabo ariko n'ishuri ry'umupira w'amaguru ririko riraduha beza erega nkono muzi yaba Liverpool yari ifise umumenyereza mwiza ku rwego do class wibaza ko uyu mwana ngo muhatari guheza sezo to kuyumvira yandi Diomande ariko kandi Jesse numviga icyo usanga rero udashoboye gutegura bufise no munsi barakomeza baje ku isoko n'uburi basese miliyoni hafi n'amajana 5 ariko acitwa slot kuno ariko ku isoko gikura ni kurusha Salah nagomba gusubirizwa n'umwana wo muri academy gusubirizwa n'umwana muri academy ahubwo potentiel y'umusubiri ingana iki kuko kugira izina so kuvuga ngo uvuye hanze kugira izina n'ibikoko ariko potentiel ya Diomande it's okay mugani yari ngo igituma basi nifokanije kuri Liongo Moha simvuze ngo muhano mugereranya na Diomande mugango umuhano umwana twese twabonye ngo irano potentiel d'être une star wa equipe mu mwanya muto mugabe yabuze umutegura ariko Diomande azokinira iburyo kwa Salah erega ngo matcha kwa Chibubamfu of course gukinira iburyo no gukinira ibubamfu matcha ko 10 ya vyose bitego ariko twarabonye bamushira kiburyo atakina nta kibazo uramuzofasha ufashe vino kamutereka mu kibanza cha Rodrigo Goes ntabwo yokina Diomande kumugura ni kimwe mugabe yari kubizoba atuyiyongera kugura Diomande uzi ko umwana yitwa Liongo Moha nawe uvuga ngo ndamufisi bubamfu ariko kandi muzana cyane muri process ngo muba baramufise kandi bibaza ko bivaye ubona munsi ng'uburyo Man City Pep asize Oreri ubona sezo ya Liverpool ari kwisize ngo Moha mugabo yaba kumumenyereza canke yaba kuri wari wese yo kwinjira nk'umumenyereza kwa Liverpool mu mwaka uzanemeza ko mu bakinyi beza Liverpool igomba gukontakta ifise muri secteur offensive ngo muhari kuko uyu mwanya yaronse inose zigomba kwigwiza kabiri cyane gatatu bizo dependa n'umumenyereza kuko no munsi je umumenyereza ikintu cambere coco no mwandagaza no mwagiriza plutôt tunavuyemo n'abasohotse wowe wari bwigemo n'urwego rwa McAllister nkuru kuva umumenya kuva hera kwa Brighton kwa McAllister sinemeza ko ari ubw'umumenyereza no ubw'umumenyereza uti gute makani wa mukinyi atadependa kuri technique ahubwo adependa kuri condition physique n'ubwo bwenge mugabo wibuke mugabo nimba McAllister yogera ahantu avunika yagaruka bikakunanira kumugarukanira urwego rwiwe kandi ubizi yuko iyo potentiel ifise kwitwa umukinyi mwiza tuvyagirize mugabo jewe nanje nimba jewe nk'ura umupira w'amaguru hari karite ya mbere na press ku mugabo yitwa Arne Slot mu mwaka weze wiwe wa mbere yinjira nubwo atari gucaga twara igikombe bro je yaranyeretse Gravenberch kandi Klopp yaramuzanye ibyanga ko Gravenberch yakweretse mu mwaka weze muri Liverpool cifitiye ico cizere niwe Gravenberch ubonye no sese mugabo na munsi Gravenberch ari profile yagize kwera Slot iyo yagize no munsi ndatahura ko Gravenberch bimunaniye ananiwe nk'umukinyi mwiza gusumbuko ariko haza Gravenberch twemeranye iri ya Liverpool yo mu mwaka uheze Slot yaramurikiye Gravenberch ico turacemeranya pe ariko ubwiza Gravenberch yaciye agira kiriya gihe bwaciye bwuhirirwa nuko equipe isizwe n'umugabo witwa Jurgen Klopp icimva mwe motivation yo kuzogwanira igikombe buca bukompleta bwa bwiza bw'umwana yitwa Gravenberch mwana muzi Liverpool umbi Szoboszlai ntiyigaragaje Curtis Jones ntiyigaragaje mugabo Szoboszlai nako
Ryan Gravenberch none ivyo twobisiga yarasubiye inyuma Alexis McAllister nino pire ndakwereka ukuntu ivyo mpira bivari dufise umwaka Liverpool yatwaye igikombe tubona McAllister na Gravenberch umwaka Liverpool kuko naca nagwaza ngo Sobostra yari yego level ari igice ca mbere yakinye igice ca kabiri akamubura buzakinisha Curtis Jones n'ibindi mugabo hari urugero umugabo yitwa Sobostra yatarafise muri Liverpool yatwaye igikombe cyane nkuko ari urugero Gravenberch n'umugabo yitwa McAllister bari bafise urugero rukomeye cyane muri Liverpool yatwaye igikombe kuko wanashima yewe yari yatwaye nka meilleur jeune joueur muri English Premier League umugabo yitwa Gravenberch cyane kibazo si saison yaranagarutse amakamugirira icize Gravenberch tare bwaronke ya individuellement sino kwagiriza umumenyereza ko atashoboye kuduza urugero rw'umukinnyi ahubwo individuellement equipe yaramunaniye ku managing saho ansoki concerne abakinnyi turabandanya nabo muri indi saison turamugurira abandi bigaragara ngo nabo twamugurira ino saison nabo managers neza ku rugero twari tuvyifuza ko ubwo sikosa ryo gusubira kumwizera niba twaranakoze n'amakosa twabona ko twakoze amakosa turi kubona Arne Slot ubwo icandi gikwiye kuba sikwari kumurekura ama niba twosura ku isoko ariko tugasubira na yundi mumenyereza jewe ndi mu bantu bemeza yuko nimba naniwe uno munsi nejo ngasubira nkananirwa aho ko nzura kugerageza ibintu bikazokongera bikananira n'iyindi turu vomye kite hakaza undi akagerageza biroroshe kudigera wagerageje ivyananiye undi nawe bikakunanira barabona kubenga uracari muri process ya recuperation mugaje wari kintu kimwe mu mupira w'amaguru ntemera umukinyi mbonye sezo imwe ntashobora kunca umutima yani Diomande no munsi n'umukinyi mwiza muga kugo gwazire equipe za Leipzig Liverpool gusaba exigence ziteye ubwoba uninjiye uzingoje gusura mu gitutu c'umugabo witwa Mohamed Salah muri club hi ubwo bajengira yitwa Liverpool witwa yani Diomande sezo imwe rukundo ubwo bajengira ndabuvize kumumenyereza sino umukinyi amaze kuba umukinyi mwiza nawe yo basezo imwe ikiba gisigaye agiye mu maboko yande aramukeneye yaramubonye kwiyo karita afisa ikene kuko no munsi none Pacho so asezimo John Neves si sezimo mugabo mu maboko yande bobasa Ovete Enrique ava yuko Pacho na Neves binjira hari ivyo yari yadanadanye muri equipe yiwe birafata inzira aca afata resentry arabasohora bari badakenewe muri equipe arakuramo Neves na Pacho baca binjira basanga hari imere nziza iri mu basigaye vyabafashije kuvuga ngo ubwiza bw'umumenyereza plus ubwiza bw'abakinyi tuhasanze n'ishizira baze kwigirira natwe twogeyemo ivy'iwacu bizokunda ico gituma mugabo no munsi nimba witwa Liverpool na Ancelotti muje kugira ne branche nibihe bibi nkibi kucongera mwana yitwa Diomande ni giki kigomba kumotiva Diomande no ubwiza bw'umumenyereza no ubwiza bw'urukinya abakinya hasanze Diomande araba motive niki kwa Liverpool ico gituma jengira ubwoba bwaho agiye gusumba kwizera ubushobozi bwe kuko ubundi kubwira ngo vomye ugenda kurondera mukinya hari yakanaka azi citwa Strago kusumba no mwana yigiriye saison nziza kwa Leipzig umwaka umwe wa mbere mu mupira w'amaguru ariyo n'amahirwe yuko ashobora guhitamo Paris kuko na Paris muri equipe zimukeneye kandi kubganje ko vomye ko yakwigira kwa Pona yani Diomande nanigwa Parc des Princes ari umugabo yitwa Luis Enrique yamutwaye tuyavisa amahirwe maka ahubwo nize yani Diomande rero no munsi cyo kuvuga ngo Afrika turasubiye kuronka undi mukindo class umugane wabura yuvuga ko azobagiye mu maboko y'umumenyereza mwiza probablement ni haguma ariko kandi azobagiye muri equipe vise projet hiye yayinditse amwemerera kwitwara uko yishaka yavuga ngo ndi muri Paris probablement champion d'Europe deux fois successive nsanze Doué Barcola n'abandi bagiye batandukanye jewe ndinde ucubanza wirande nire naho baguzwe miliyoni 100 bitandukanye n'uburyo bakwisanga kwa Liverpool kuvuga ngo mwakweze naco mwatwaye jewe nje ndi yani Diomande nije mukinyi mwizi si umupira w'amaguru kiravuga shora kuza niyita Golden Boy yitwa yani Diomande bivuze ngo hari uburyo kwa Liverpool hari icyo coba hasanze cyo tuma yumva ngo nogira silence yo guprogressa mugabo nanje nakoze cyane hehe rero sasa ko ma equipe no muza atandukanye ngivyo kuri Liverpool ubiroroshe ko azoshobora niyo bafise abantu bamuhanura neza yandi Diomande ashobora guhitamo Paris nimba Enrique bamukeneye gusumba ko yitamo wafumuja kwa Paris Saint-Germain uzogwanira umwanya na Doué gusumba kuza kwa Liverpool ziko azokuronderamwe vyose atawuri ko ragufasha kugira bitange nivyo kuri Liverpool n'umugabo witwa Arne Slot kurinda tukaraba d'abord ko abanza guhabwa icizere akaguma n'umumenyereza w'ino equipe cyangwa barabuze kumwirukana bakazana uyundi mumenyereza no kurinda tukabira baravuga amazina agiye atandukanye aba Anthony Iraola yamenyereza equipe yitwa bana mu ariko Iraola no ariko avuga ahantu hose kabisa hano hose ni Iraola hano hose ni kwa Iraola hano hose ni Iraola hano hose kero mumenyereza Iraola aravugwa nese mumenyereza mwiza ndiwe noja kwa Liverpool hotel rero
nziza ya mbere mu gihugu cy'u Burundi aka kanya tuvugana ni Nika Hotel